Imana ibitangaza nkoreye Imana wambere no mutevise Zayene uyu nyine nasengesha Imana isigire neza ndamubyare neza amuganga ndahagaze ntibyagoranye amen. Isashimwe amen. Muri yindwi narose telefone y'umugisha amen. Nizo turiko turasengera kugira ngo yindwi murongo amatelefone menshi y'umugisha. Isashimwe Amen. Yego makumara amaza satani ejo ukuntu nagomba mve amasatani akamara marimani kandi uko kiwe nari hejuru niko natera karabasasi iki azeko ica kirakoroka ibibaho byose byari hejuru bicabigwa ariko abandi bahari bashobora barabimurako ndicara numva natoye ubwenge Imana ishimwe Amen. Mana yavuze ko turiko uburinzi mwaravyibagiye ntacyo tuzoba turakingiwe n'izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nanje ndashima Imana mwingu nararose telefone y'umugisha. Amen. Iyi ndwi muzakire. Aho mubwira hano ntihagire umuntu amubiza yugaye telefone. Muzugume mutukuruye indwi yose. Abahora baramuzicimitse murabe muzuguruye. Ama message na telefone y'umugisha mugiye kubona. Turiko turavuga Imana ikorana n'ibyo tuvuga kuko turi ntoma mu gishingo cyayo. Yesu ashimwe. Nje gushimira Imana kwa gatanu w'indwi heze umukozi w'Imana yaradusengeye akatubwira yuko abantu 16 bagiye kuronka akazi ngo kwa Mungu bazoza gushimira Imana. Nanje muri abo 16 Amen. N'abandi bagiye kuza. Namishime Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Naje Dimanche mvuye ngaho nararose telefone y'umugisha. Amen. Ese Imana iri ku kazi. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe ka. Amen. Ewa kwa gatanu niriwe muhira wabe ku mugoroba mbona abantu bariko bariruka hirya yo muhira. Ndabwira umwana ati ngo tugenda abantu bariko baratanga. Hanyuma kwiruka turigira Ataki muboni. nasanze inzira imenye. Abasuma. Yo mu nzu byose batwaye. Bukeye mu gitondo nyirirwa ngaha. Abo bamenye ndongera ndahakoresha. Abaye ku mugoroba tubona abandi bariko baratambanga inyuma y'urugo. Ndabwira umwana yewe tugende. Umwana yarirutse. Nanje birananira kugana. Kugana kugenda. Nugaye ndiruka. Nirutse akaza gusubira kumena inzu. Urumva barondera jewe kunyica. Ibintu byose barayora baratwara. Rero uyu munsi hetu no urashima Imana ko urashimira Imana ko yandinze bakaza kamwe kose ugasigara ukabura ibishengero by'Imana gukomera amashumani Yesu. Amen. Haleluya kandi. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nashima Imana. Imana ngire twishimira. Mwanzo havuga ibyiza byinshi Imana ngiriye neza. Ngomba gushima Imana ku by'imbuto navuze ati Imana nafise ubukene n'ubukene simboneye ubukwa kandi Imana je sinzi. Ndavuga ati Imana nakuntu nobora n'amayinite n'ibishoboka. Nafata life sinoti y'ijana ndashiramo imbuto. Nashiramo imbuto ndavuga ati Imana ndasi ubukene ndasabye amayero. Bukeye hari umuntu aciyambwira abandondeye. Ndavuga abandondera bashaka amahera je n'amahera nifitiye. Nandi abarondeye bashaka nanje ngo bampe amahera ngo unyaruke unyene gutwara amahera. Ndavuga ati ntibikunda nzofasha ngo yandukire. Wenda ndiriye mwiyindwi nditse bagomba kuyakurungika. unyene bagomba kumpa amahera. Imana nishimye. Bose kubitara wibaza ngo bagomba kubisobanurira kumbe bagomba kuyagura.